Sendero oye! Sendero oye! Dababatse mwebwe. Ehesha. Izi ni ntore zo muri komine Gitaramuka. Harimwo n'umutama rero ngaho ntamuberetse nimwopfa mumumenye yaje ku musore. Hamariye kumvira ko nyakubahwa agatogwasa agira avurire abasaza ku buntu yaciye umusore. Ehesha bahamashi mubatere kuraje. Bahamashi tuzotsinda intsinzi n'ikashi. Ehesha izi ni ntore zo muri komine Gitaramuka intara y'Ikarusi. Ibi bintu babitegura benshi bitabashimisha, ariko nabo baremera bati byanka bikunda dutegerezwa kubikora. Ehesha era bingene bahemuye. Daba ibi byiza byo muri komine Gitaramuka intara y'Ikarusi. Aba nabiyeretse uyu ni nawo mugwi userukira komine. Bahamashi. Buri shure rigomba mwisomero kutarenza abana 50. Ivyo rero tuzobyihatirako amashure yubakwe ku bwinshi. Ikindi nuko muri ico gisata abarimu ari ngombwa kwama bakarihizwa ubwenge, kandi ahantu hubatswe ishuri hose hakubakwa n'uburaro bw'abarimu kugira ngo tubagabanye umutwaro wo gupanga aho baba. Kandi mukama abo bose bafunzwe bazira uguharanira amahoro mugabo abandi ntibabitegere. Izo mbonera kure nimba bagifise akenge mu mutwe nibakanure babone ibintu biri ko birerekeza ihinduka ryaje samahira azoribuza. Ni nk'uko ukwibaza ngo urashobora kuzibira uruzi rutemba ruca iyo rubwirizwa gutemba ruca